Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abagendanira Perezida Evariste Ndayishimiye bakoze amakosa akomeye cane. Hakaba benshi basaba ko abo bagendanira Perezida Evariste Ndayishimiye bafatwa bagahanwa kubera ibintu biteye ubwoba bakoreye abanyagihugu. Turaza kubigaruka ko mu donido rya makuru, turaza no kubabwira ku makuru menshi atandukanye kandi ahambaye anateye ubwoba ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nibyo tugira ngo tubashikirize mu donido rya makuru. Wewe usabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, byonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Benshi baribaza impamvu mu gihugu c'u Burundi atagisata na kimwe kigikora cya leta. Benshi bakavuga ko Uburundi bwarangije guhambwa na CNDD-FDD, akaba ariyo mpamvu abarundi bashaka gufatana mu nda kugira ngo bikureho iyi ntwaro y'agahotoro y'agacinyizo iri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ubwo Pafe ntiyoba yarugaye bikayigora kutubwira canke ijejwe gutoza ibiturire, ntidutahura ibiriko biraba muri Pafe, ihebe inanirwe no kuduha ibyo dufisiye uburenganzira. Iyo niyo myidogo y'abanyagihugu bitura bajya muri Pafe, aho bavuga ko bahura n'ingorane zikomeye cane, ijejwe gutanga ibitabo by'inzira, pasiporo ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Abanyagihugu bavuga ko badatahura na gato ukuntu hari abamara amezi n'amezi barindiriye impapuro z'inzira, ariko kuzironka bikanka bikaba ikibazo mu gihe baba barishe amafaranga yabo. Babona ko Pafe isa niyoba yarugaye ikananirwa no kubabwira abarundi, kuko bitumvikana ukuntu n'impapuro zisigaye ari ikibazo canke naho abayobozi ba Pafe bakaba bashizweho kugira batoze biturire mu banyagihugu, kuko utarishe igiturire ataronka pasiporo. Kubwa abanyagihugu ngo bisigaye ari nk'itegeko ko uwinjiye muri Pafe ategerezwa kugenda yitwaje amafaranga y'igiturire, aho hari n'abapolisi bategerera abantu ku muryango winjira kugira bumvikane amafaranga babaha babone kubafasha kugira ngo babone ibyo baba ariko bararondera. Abanyagihugu bagira bati byose bibure mu gihugu n'impapuro zice zibura koko. Iyo bija hose uko bigenda kose Uburundi n'abarundi turaruhijwe n'ubu butegetsi bwa CNDD-FDD. Pafe ni igisata ca leta gishasha kijejwe gutoza ibiturire, kuko ibihabera bisigaye bisiga ubwenge kandi birateye ubwoba. Ni mu gihe hari benshi basiba ingendo zabo, abandi bikanka ko baja kwivuza hanze y'igihugu kubera ico kibazo c'impapuro z'inzira. Ibyo biruko mu gihe umuyobozi mukuru w'ico kigo Maurice Mbonimpa wewe abandanya gusigura ko icikagurika ry'umuyaga nkuba riri mu bicerereza izo mpapuro z'inzira, insiguro abanyagihugu bamirira kure cane. Ibyo biruko kandi mu gihe haciye igihe kitari gito inzego zitandukanye zidasiba kwizeza abarundi ko ico kibazo buca gitorerwa umuti, ariko bigaherera mu majambo gusa. Abanyagihugu barasaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kugira ico ashikirije canke gufata ingingo ibereye kuri ico kibazo kiruhije abarundi batari bake bavuga ko babayeho mu buzima bubi cane kubera ibikorwa biriko birabera muri Pafe ndetse n'ibikorwa bisanzwe bibera mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba. Ibyaraye bikozwe na bamwe abakozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu biteye isoni. Abanyagihugu basaba ko bishikira umukuru w'igihugu kuko birababaje cane. Ejo hahise ku igenekerezo rya 21 ukwezi kwa gatanu 2024 hagati ya saa 15 n'isa 16 abakozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bari muri izo modoka zibiri
bafise imbwa bivugwa ko ziri mu bizigendanira zicunga umukuru w'igihugu barashitse hafi y'ibitaro bikuru by'intara ya Muramvya mu irembo ry'ibitaro bavuye Igitega baciye bahagarika imodoka guparika baca bavamwo bagenda kwihagarika gusoba hanze yaho abagana abaganga baba muri home hafi kandi yaho abanyagihugu badandariza urwanwa abakozi bato bato bakorera kuri ibyo bitaro abatravayeri baciye begera abo bakozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu bababwira ko bagize nabi bari kuvuga bakabereka aho bihagarika ubwo nyine baciye babafata b'abatravayeri barabakubita cane bongera basokora inkoho ntonto positora bazibasongesha ko bongera bazibahondesha bababwira ko bohava babishe abanyagihugu barahogereye ari benshi abo bakozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu baciye batera ubwoba abari aho ko bihenze bakabivuga bazabibonera ko ibibazabaho bizaba biteye ubwoba baciye biyurira izo modoka barigira ataco binona bagenda baratwenga bimanukira i Bujumbura abo bakubiswe bose bariko bavurirwa ku bitaro bikuru by'iyo ntara mu gashavu kenshi abanyagihugu basaba ko ibyo byaraye bikozwe byoshikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kumbure hakagira ico ahindura kuri iyo nyifato y'abo bakozi arongoye canke akabafatira ingingo zibereye kuko birababaje kandi birashavuje kubona abakozi bakora mu biro by'umukuru w'igihugu ari bari kugenda bahohotera abanyagihugu benshi bati ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi biramaze kurenga ubwenge bw'abarundi kumushimira canke kumwizera bushasha ico nico kibazo benshi bariko babibaza inyuma yo kubona ikete rigena mu mabanga mashasha Dr Tade Ndikumana yahoze arongoye ubushiranganje bw'amagara y'abantu mu gihe yari yavuzwe cane mu inyuruzwa ry'amafaranga menshi yagenewe kugwanya ikiza ca COVID-19 amafaranga yari yatumye akurwa mu mabanga umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagenye Tade Ndikumana mu kibanza c'umunyamabanga nshingwabikorwa mu biro by'umukuru by'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nk'uko bigaragara mu ikete rimugena ry'uno munsi kwa 22 ku munsi w'ejo murantunga ku igenekerezo rya 22 ukwezi kwa gatanu 2024 ibyo bikaba byatumye benshi bibaza nimba ari ugushimira Tade Ndikumana canke kumwizera bushasha kuko biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye abandanya guha amabanga inkozi z'ikibi ngaha mu gihugu c'u Burundi kandi ibi byose nyine bikaza byerekana ko atakintu na kimwe kiba mu gihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye atagiteguye akaba ariyo mpamvu bamwe n'abandi bavuga ko byanze bikunze ibi bintu bigomba guhagarara kandi bigahagarara hakiri kare kuko biraboneka neza ko bimaze gutuntuza abarundi batari bake babona ko bamaze kwinjira mu bihe bigoye kubera ubegito bw'ababatwara basigaye bakora ibintu biteye ubwoba kandi babaje benshi bakemeza ko byanze bikunze ibi bintu bigomba guhagarara hakiri kare Bujumbura amarozi arateye ubwoba abantu haraheze umwaka urenga abantu benshi barwaye berekana ibimenyetso by'uburozi birukira ubuvuzi kama umuntu apfa kumva aribwa mu nda ashushe adahawa canke acibwamwo aca yirukira aho yumvise umuntu avura ishano n'amazu azwi cyane n'abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi kuko abantu bose bahakeneye barajayo ahantu hasanzwe hazwi ko hari abo bavuzi ni nka Gatumba Bubanza Kamenge Kanyosha Rohero n'ahandi hatandukanye mu gihugu c'u Burundi umugenzi wanje niwe yandangiye aho noja igihe nari ndamubariye ukuntu merewe nabi cane naciye ngenda mu Kamenge mu bunaruko w'igisagara ca Bujumbura ntarinze guca ku bitaro na bimwe nahasanze abantu benshi cane umwe wese usanga yifuza kumenya wamukoreye ibyo bintu imbere ya byose naratomboye baca barandungika ahandi kubera ko ibyanje bari babishoboye ngaho bivugwa n'umunyagihugu aba mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura uwo avuga ko yaciye aja kuraba umuganga w'umuhinga mu by'indwara zo mu nda ibipimo bimwereka ko yariye ishano aca aramuha umuti arakira intahe y'ubundi nari maze iminsi ntagira akayabagu kandi babara mu nda hari uwampanuye ngo nje kuraba ko batampaye ishano ndiko nditegura ngo ngendeyo irindi rwijwi ryambariye ko nobanza kuja kwa muganga ibaze namwe nasanze mfise imbanyi y'amezi 3
ntari mbizi. Aho byashikiye ni benshi cane ku mugwa mukuru w'ubutunzi, hari n'abajayo kenshi. Nari ngwaye mbabara umubiri wose ndivuza ikiringo kirenga indwi sinakira. Naciye mfata ingingo yo kuja kwivuza ukundi baca basanga ni ishano. Naratomboye ndaronka umuti none narakize burundu. Ubwa mbere harwaye umugore wanje, mu nyuma nije nafashwe. Bikavugwa n'uwundi munyagihugu ahimbawe nuko yakize. Kwipimisha muri abo bavuzi kama gusuzuma birasimbutse, bikaba ari nabyo bituma abantu birukira cane imbere ya byose. Ku mafaranga ibihumbi 2 gusa uba uhawe ugafu ushira mu kiganza uca uciramwo ukavanga n'amate. Iyo ako gafu gacanganye n'amate gaciye gatukura, ni ukuvuga ko uba wariye ishano. Iyo ataco wabaye nta na kimwe gihinduka. Tukabikesha abo twavuganye bamaze iminsi babijyamo. Abaja muri ibyo bibanza barishobongora, sico kimwe na kera igihe c'abapfumu n'abarozi. Bavuga ko bakirwa neza bagahabwa intebe batonze umurongo barindiriye gushikirwa. Ibiciro by'umuti biri hagati y'ibihumbi 20 n'ibihumbi 30 bivanye n'ingene umuntu aba aremvye, mugabo arashobora kurenga. Umuti afatwa iminsi iri hagati y'3 n'5, umuvuzi agaca amenya ko byifashe amaze gusuzuma. Abaganga twavuganye barabyemeza. Barababazwa mugabo n'ukuntu abantu batabaza kuja kwa muganga kugira ngo bipimishe. Barababazwa cane n'ukuntu hari abantu baza kwa muganga ibintu byaramaze kuyangara kubera imiti bafashe iba yaramaze konona amagara yabo. Abahinga mu bijanye n'inyifato bavuga ko abantu nkabo babaye benshi cane. Ikibabaje ngo bituma abantu binubana mu kibano. Ingorane nyamukuru ni ukuntu umuntu arwaye aca atangura kwibaza uwoba yarabimukoreye, haba mu bagenzi biwe, abo bakorana, abaryango, ababanyi n'abandi. Ibyo bituma haba ukwihorana gushika ku bwicanyi, kandi bikaba byateza umutekano muke mu gihugu. Mu gisagara ca Bujumbura ibijanye n'ishano biraraje ishinga benshi, kandi bituma abantu bafata ingendo kwikingira. Benshi bagabanije kuja mu bunywero, abandi bakanka kwihereza ibyo bazimanywe mu manza canke ku kazi, bakamenya ukuntu babigenza kugira ngo birinde ibibazo bitandukanye byababaho, ariko bikaboneka ko iki ari ikibazo kiruhije abatari bake. Benshi bakavuga ko rwose byari bikwiye guhagarara hakiri kare, kuko biraboneka neza ko byanze bikunze ibintu bimaze kugera ku murindi ukomeye cane. Amakuru yacu tasozerere Bururi, aho umupolisi n'umwe wajejwe intwaro bapfunzwe bagirizwa kwiba abanyagihugu. Alegisi Nimpagaritse, umwe wajejwe intwaro muri quartier Bururi ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi ubumanuko bw'u Burundi, n'umupolisi umwe bahagaritswe kuri uyu wa gatatu bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi muri iyo ntara. Abagabo biba cane abadandaza b'i Bururi. Kubw'intahe zabibwe, Alegisi Nimpagaritse yigira umukozi w'igendereza imbere yo kutwiba abidandazwa byacu. Igipolisi c'Uburundi nico cabahagaritse. Abanyagihugu n'abadandaza bamaze kwitwara. Kivuga ko catanguye amatohoza. Abandi babiri bikekwa bahunze, ni umwigeme hamwe n'umuhungu akiri muto. Amakuru ava mu gipolisi avuga ko nabo nyine bariko bararonderwa, kandi ko bariko barashakishwa ku buryo bukomeye cane. Ariko abanyagihugu basaba ko abajejwe intwaro n'igipolisi kuba maso kandi cane. Muri iyi minsi ubusuma bwabaye indansi mu isoko ya Bururi no mu micungararo yaryo, bivugwa n'abanyagihugu bavuganye na SOS Media Burundi. Bagiriza imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD kwiba abantu cane abazinduka baja mu masengesho canke ku buzi, bakavuga ko babiba cyane. Barica bagakiza, niko bagaragaza umubabaro. Abajeje intwaro n'igipolisi ntibari babwagire ico bashikiriza muri uwo mwanya twanditse aya makuru. Mu mwaka uheze abantu benshi barapfuye ku mugwa mukuru wa Bururi n'umucungararo, bakaba baguye mu bitero byakozwe n'abitwaje ibipanga hagati ya Rusama na Rukeshi. Ibyatumye leta irungika umushikiranganji Martino Niteretse muri iyo ntara. Nyuma y'urwo rugendo benshi bakekwa barahagaritswe baranashengezwa imbere y'ubutungane. Bamwe bararekuwe by'agateganyo kubera kubura ibyemezo. Ibyatumye abacamanza 3 bo muri sentare y'iyo ntara bapfungwa.
sentare y'iyungururizo yarejeje abo bacamanza muri ntwarane guheze ibagira abere. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye mu kari kanya kari buze n'andi makuru nanone azaba ahambaye cane azaba ari kuvugwa mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu karere. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.